ndora imbere yuko mvuka. Imbere yuko mvuka nayaga n'ibikoko gusa. Imbere yuko mvuka sinari nambara. Nambara kabindo, nambara impuzu y'ibiti. Imbere yuko mvuka ibikoko byarabagenzi. Imbere yuko mvuka nta by'uburimbi byari bihari. Nabaha aho shatse, nagendera aho shatse, najya ibyamwa byo mu ishamba gusa. Ntajya n'inyama z'ibikoko bigenzana. Imbere yuko mvuka navuga ikirundi gusa, ikirundi kama. Imbere yuko mvuka twarayaga tugahuza n'abagenzanje, ariko amaze kuba ikibazo cy'amatongo niho twatangura kwibaza tuti mbe byogenda gute. Umwami akadukoranya akatubwira atukuri gushira mu kuyaga, akatubwira ati bigiye inama, kandi ngo kutavugana ngo ni iki, ni isoko ry'amazimwe yemwe. Amazimwe rero naraje nkibaza icarico nkazimira, ariko uwundi mwanya ngava ngatahura icarico. Ntaravuka ubumenyi bwaraje buraza buzana ingufu, nanjye nafise ubwenge, ariko turagwana. Hageze umwanya umwe cyasanga iki ubumenyi bwanesheje. Cya kirundi kama uca burabwira buti utegereza kuvuga sijya ndimi zanje uko je ndi ubumenyi. Utegereza kuvuga icyingereza, utegereza kuvuga igifaransa. Aho hari imbere yuko mvuka. Imbere yuko mvuka ngize ngo ndasaba ijambo ubuntwara, ndacambwira ngo nta jambo ufise. Igihe ndaguteka. Imbere yuko mvuka iterambere ryari rigoye kubera ko narifashwe nabi. Mugabo rero hari ahantu nari namaze kuvuka, aho hantu niho hagaragaye mugenzanje havutse kera. Aho hantu muzigo byagenze gute? Kubera ko nari narakandamijwe, nari narabizene, hategurije gucaba intambara iciye mw'ijambo. Ijambo rero ni kindi, ijambo ni umushinga. Aho hantu nibaza ko hatanguriye icyo twise umuco w'ikiyago mu kibano cy'abasangiye akazi. Umuco w'ikiyago mu kibano cy'abasangiye akazi, hanyuma iterambere yaboneka. Bose nibahereye mu ntuze mu iterambere. Imbere yuko mvuka rero nahavuye cyandashika aho hantu ubumenyi bwashikiye ahantu baca bahita ngo ni muri rumuri. Ubwo rumuri rero warakoze ibitangaza kubera ko niho hatanguye kubonekera umuco nyawo w'iterambere. Hatangura kubonekera bwa bwenge bushingiye ku muco n'imigenzo y'ikirundi. Ngabo rero imbere yuko mvuka cyabaye ikibazo. Ushaka mu bizirikane kubera ko nasanga ntegereza kuzavuga indimi mvamahanga gusa, cyasanga wa muco wanje wa imizi yacitse, cyasanga wa muco wanje sinyiwonsa abana. Umugani sigaye ncasigara umugani uvuga mugenzi atari umugenzi usanga urasambura. Ngo umugenzo mwiza, umugenzo wo kuyaga tugahura na nyakubahwa akamija tukayaga, nkamubwira icyo nipfuza, nkamurengere akanyumviriza, hanyuma bikagira icyo bishika. Usanga twubaka neza. Kutavugana ngo ni iki? Ni isoko ry'amazimwe. Ariko rero harageze igihe haraza icyo bita ifaranga ihera mu kirundi ntiryariho imbere yuko mvuka. Iryo hera rero kubera urukundo narigiriye cyanumva yuko negeza kuba umwana, abo ntwara bategeza kunyumviriza, kandi iryo hera ntegereza kubyegeranya kubera ko abandi warukundo rwa kera ntirukihari. Mugabo rero mu nyuma ivyiyumviro biraza, mugabo iryo hera rero cyaritangwa no gutera ivyiyumviro bishasha mu bantu. Kubera iryo hera ndashobora kuryoherwa, kubera iryo hera ndashobora kuvuga ivyo mvuga kandi nkumva ndabivuze ndyohewe, nkabivuga. Mugabo ugasanga ntivyashitse hahandi muri wa muco nyene, wa muco wa kera. Ukuri gushirira mu kuyaga niko umugani bawunciriye. Hama ngo kutavugana n'isoko ry'amazimwe. Nuko rero haraciye iminsi itari mike, ariko ndagenda nshitse ahantu mugabo hari imbere yuko mvuka. Ndabona ahantu handitse ngo CDC nari CDC rumuri. Cyamva nibaza none nimwe nabona hari ruguru yitwa Centre de Santé, ati kumbe muri kaminuza rumuri havutse Centre de Santé rumuri. Tabura kwibaza kumbe cyazanganyeze ngo ni comité de dialogue social. Kumbe rero birafitaniye isano na Centre de Santé
Kirundi simbi ibintu kivuga centre de santé n'ivuriro. Uraraba neza rero ko atari ivuriro ry'ubundi bwoko, ivuriro ridasaba imiti, ivuriro ridasaba kuja hariya mw'ishamba, ivuriro ritajya he ariko risaba kwicara. Mugabo ya mu Kirundi murambabari bavuga ngo ubunyegeri bugirane. Ubunyegeri buganirira he? Kwigufa. Kuko biraruhisha kuganira. Nigikorwa gisaba ubwenge, gisaba kuja hamwe ugashikama. Je nivyo ndamashe naragiye ahantu cyasanga bariko baririmba. Ngwerega yemwe yuyaze nukoresha. Murashobora kuyaga mugatera imbere. Mugasubira nejo mugasubira mugakomeza mugatera imbere. Tuyage twongere. Nabakazi gaye. Nimumfashe bakazi tuyage twongere. Tuyage twongere. Kuko kuri gushirira mukuyaga. Ndiko ndagira ryari rero narumvise sanga dutegezo gukunda Uburundi umuvyeyi wacu siko gaye. Abanyamahanga mwiriwe. Abanyamahanga muri hano muranyumva? Ako rero nakabiki. Umunyamahanga kaja kicara ntiyashobora kunyumva muze ngo muranyumva. Bisaba umwanya ngo kwira ko mwese muri abene Burundi dusangiye umuvyeyi Burundi mwese muranyumva mwiriwe neza. Muraho natwe ni impore iru niho najya ahantu ndashikama ndicara maze kwicara kuririmba mu rurimi kamuki ibintu bishobora kukuza ikibano ciza tugira amahoro. Nagize ngo Burundi muvyeyi wacu nzogukunda nzogukorera. Burundi mezo yacu Imana yakuduhaye ngo tuguteze imbere. Mumagati twagiye Burundi muvyeyi wacu nzogukunda nzogukorera. Burundi mezo yacu Imana yakuduhaye ngo tuguteze imbere. Uvana kero norindi Burundi wamaniteka. Imana yaragusharije igushiramo ibyiza byinshi nacu ho kubicukura tubicuremo iby'agaciro. Burundi muvyeyi wacu nzogukunda nzogukorera. Burundi mezo yacu Imana yakuduhaye ngo tuguteze imbere.